turagiye ku ijambo ry'Imana. Dimanche passé nakwemereye iki? Nenemeye iki? Ko twiga ikijanye n'impwemu. Hari ibintu bibiri bikomeye mu buzima bw'umukristo utegerezwa kumenya, kandi no munsi abantu ntitubishirako umutima, canke sinzi ko ariko tutavyiga, sinzi ngene byo babimeze mbwa kumbure tubifata minenegwe. Hari ibintu bibiri tugomba kumenya. Haleluya. Ugomba kumenya ibijanye n'impwemu. Abi Filipi kanga avuga ngo mumenye niki n'ivy'impwemu. Haleluya. Icyakabiri tugomba kumenya, utakimenye bigoye cyane kugira ngo ufate ubuzima bwo mu Mana, ni ukumenya ubwami bw'Imana icyo ari cyo. Sekwa kuko ubwami bw'Imana ivy'impwemu utabimenye, hari ahantu uzibigwa, hari ahantu uzibigwa. Abikorosayi 1:9 nico gituma natwe uhereye igihe twavyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya ivy'igomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'impwemu. Haleluya. No kumenya ivy'impwemu. Munjiri za Matthieu, munjiri ya Luka, munjiri ya Jean, naho hakavuga ngo ubwami bw'Imana niki? Bumeze gute? Busa gute? Mwo bumenya gute? Imana idufashe. Kandi mu kintu Satani yankira umukristo no munsi no kumenya ivy'impwemu. Amen. No kumenya icyo ari cyo ubwami bw'Imana. Haje inyigisho y'ivy'impwemu, hari ahantu bica vyugarika. Haje kumenya icyo ari cyo ubwami bw'Imana bica vyugarika. Kuko ubwami bw'Imana utabumenye dushaka kugira imbaraga zo kuburondera. Haleluya. Utabwumvise, utabutahuye, udatahuye n'ivy'impwemu ingene bikora, n'ingene vyubatse, n'ingene bimeze, nukuri niho haca hava kuba umuvugishwa w'ibintu utari kuratahura ivyo uri kuravuga. Mane dufashe. Hachava wao niko Imana igize, niko ukikwegera umuvumo ukuvubesha. Parce nubesha libano zova. Nico catumye Satani agira gute akoroka ava mu ijoro kamanuka hasi. Dukubera kubesha. Mane dufashe. Ngira ndakwibwira ikintu gikomeye rero. Nushaka untega amatwi. Kandi aho nka midikar haza kugera ngeze cyampagarika aho nyene. Hanyuma nzoheza mbandanye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kuko nutatahura ivy'impwemu kuganza bizokunanira. Gutegeka muri yisi bizokunanira. Kwakira ubuzima bwo mu bumana bwuzuye bica bikunanira. Ivyo wari witeze si vyo ubona. Hagiye wari witeze ko amasengesha gukorera ugasanga ntagukoreye. Hagiye wari witeze kubona Imana ugasanga ntayubonye. Hagiye wari witeze kubona igukoreye ibirenze bikanka. Wari witeze kuganza muri yisi y'umwiza bikanka. Bigaca bigucanga. Haca haza kwidoga. Mbega Imana iranzi canke ntinzi. Haca haza ururirimbo, umuririmbyi yaririmbye ngo ni jewe uranyibuka. Ujya muririmbyi yaramaze kwihebura ko Imana itamwibuka. Kwitamuzi, kwitamubona, kwitumva amasengesho, kwitabona ibikorwa ukora. Mbega Mana aya masengesho nsenga urayabona? Mbega iri joro uraribona? Nuko hariho ibintu vy'impwemu utatahuye. Amen. Ariko Imana yari yakuremye ngo uganze. Itanguriro 1 ijambo nkunda gose. Itanguriro 1:26 turaza turasoma duhere ku murongo kugira ngo ende uravyumva. Itanguriro igice ni cyambere umurongo wa 26. Ugomba gutangura kumva no kumenya igituma waremwe. Haleluya. Ni kubera iki uriho kandi uri umwana w'umuntu? Ni kubera ko utabaye ingwe, ni kubera ko utabaye imbeba, ni kubera ko utabaye inzoka, ariko no munsi ukaba witwa umuntu. Haleluya. Vuga uti amen. Muti mwami warakoze ko wandemye ndi umuntu.
ndiki ndi umuntu afise iki ubwenge, afise impwemu, afise umutima, afise umubiri. Haleluya. Uwampaye ibi vyose, wamdemye, mfise amaso shaka kubona ivyiza waremye, mfise amaso shaka kubona umukobwa mwiza, mfise amaso shaka kubona umugabo mwiza, mfise ubwenge shaka gukora nkaronka amafaranga menshi, mfise ubwenge nkiga amashuri. Haleluya. Nkiga amashuri nkaba umuntu asobanutse. Uno munsi ukaba udahamba ibirenge ariko warashoye kwiga, ukaba wirigura uragendera mu ndege, ukaba wirigura uragendera mu modoka, utagenda n'amaguru, ugendera mu modoka. Urabe ubwo buntu Imana yakugiriye kukurema uri iki, uri umuntu gusa. Ico kirakwiriye ishimwe, kirakwiriye kumudugiriza ibiganza ngo warakoze ko wandamye ndi umuntu. Haleluya. Hari ikintu gikomeye rero Imana yari yarifuje mu kukurema. Uno munsi uri kuratakaza, uno munsi twatakaje, ariko yari yaraturemye icyo kintu ngo tukigire, tugifite, tugikoreshe. Haleluya. Tube abantu bo kwifuzwa, tube abantu bateye igomwe, dukwiza ishimwe ry'Imana yacu. Ukubonye ngo ndashimira Imana, ukubonye ngo Imana iriho, ukubonye ngo Imana ni nziza, ukubonye ngo nyereka iyo Mana usenga, ukubonye ngo nyereka aho usengera, ukaba umuntu ukwifuzwa. Ahejeje kuturemera turemye ngo tuganze. Nicyo kintu yakuremeye. Bwira mugenzawe, yakuremye ngo uganze, yakuremye ngo uganze, yakuremye ngo uganze. Haleluya. Yakuremye uganze yisi, yakuremye uganze abatamenya Imana, yakuremye ngo uganze ibikoko, yakuremye ngo uganze ibitegwa, yakuremye ngo uganze amazu, yakuremye ngo uganze imiduga, yakuremye ngo uganze. Haleluya. Haleluya. Yakuremye ngo umenye ibitaboneka, umenye n'ibiboneka. Haleluya. Yakuremye ngo umenye, kuko ufise ubwenge, ufise amaso. Haleluya. Ufise impwemu, ufise umutima. Yakuremye ngo ushobore. Haleluya. Yakuremye. Haleluya. Amaso yawe ngo ashobore gutobora iki kintu. Amen. Amaso yawe ashobore gutobora iki kintu, umenye ibirimwo. Haleluya. Bitabasha kuboneka n'aya maso, ushobore kumva ibitabasha kumva aya maso. Amen. Ushobore gukorako ibitabasha gukogwako mu buryo bw'umubiri. Yari yakuremye kugira ngo umere nk'Imana, ukore nk'Imana, umve nk'Imana, uvuge nk'Imana. Ukore nk'Imana. Ratarabaya-mande. Yari yakuremye ugira umugisha nk'Imana, yari yakuremye ubone nk'Imana, yari yakuremye uganze nk'Imana, yari yakuremye utegeke nk'Imana, yari yakuremye ugira amagara meza nk'Imana, yari yakuremye ngo ugira ubwenge nk'ubw'Imana. Ibyo bintu twarabitakaje. Haleluya. Twarabitakaje. Gira mugenzi wawe ngo twarabitakaje. Ariko uyu munsi ni umunsi wo kuza kubironka. Amen. Amen. Haleluya. Imaze kukurema ngo uganze, ikikuremana igice atabandi bantu bagifise, atabikoko bigifise, igice bita impwemu. Uyu munsi nta muntu numwe aratahura matière y'impwemu. Umutima urafise muscle, estomac irafise muscle, intestin irafise muscle. Haleluya. Amagufa arafise uko aremye. Ariko uyu munsi ushaka kunyereka abaganga bakomeye, abaganga bamwe baminuje, sinzi bashaka kuba barize. Amen. Abadoktori bashaka kuba bagize ubushakashatsi, n'abashika kuzuba. Bwira mugenzi wawe, n'abamwe bariko bararondera gushika muri yasi yindi, abanyamerika bakomeye. Ariko no munsi niho mubaza ngo mbwira matière ikoze impwemu. Localisation y'imwemu mu muntu nta numwe ushobora kwitahura. Haleluya. Naje ndiko ndabikubwira, navigishijwe na mwemu w'Imana.
nivyagushikira ukavyumva, nivyagushikira ukavyumva, uza kuba umuntu akomeye. Haleluya, haleluya. Cyo gituma ndabivuga buke buke. Amen. Nta muntu numwe azi localisation y'imwemu. Nubwo warize anatomy na anatomy twize na physiology twize na physiopathology twize hano, imwemu ntibigeze bayishikako. Haleluya. Niba hari umudoktori ngaha muri ntuzenya mu byo yoba yarize byinshi mu manota yoba yarafashe, sinibaza ko hari umudoktori yigeze amwigisha ngo imwemu iri hagati yo ngaha na ngaha no ngaha. Bivuga ngo ni gici Imana yaremanye umuntu, nico gituma umuntu, haleluya, umuntu ni kiremwa giteye ubwoba. Umuntu ni kiremwa novuga gihambaye. Wewe uno munsi womenye ukuntu Imana ikubona kuri umuntu w'agaciro, kubera iyo mpwemu ata muntu numwe abasha kwinjiramo, kandi mpwemu nta muntu numwe ayinjiramo atari mweneyo. Amen. Washobora kuvuga ibyo ushaka bikagira iki mugabo ushaka kunkora kandi hose, ariko mu mpwemu yanje ntiwabasha kwinjirayo. Kandi mpwemu y'umuntu imenywa nande nayo na gace Imana yiremeye mu mwana w'umuntu ariyo wewe, kugira ngo ako gace nagashiramwo nagashikamwo ako gace kugira nako yiremeye, azi ngo umunsi umwe, haleluya, umunsi umwe na gace yiremeye agashira mu buzima bwawe ahantu ntazi, haleluya, akabitseyo ati umunsi umwe. Gira mugenzi wawe ngo umunsi umwe, amen, umunsi umwe, point, turaza kugashikira. Urashaka gusoma, yaturemye ngo tuganze, kandi tuganze biciye muri ako gace gatoyi kitwa imwemu. Haleluya. Tuganze biciye he? Tuganze biciye muri ico gice cyangwa muri ako gace bita imwemu. Uno munsi tudatahura, arico gituma turaba Kristo turi muri ubu buzima uko ubona bumeze. Amen. Yari yaturemye ngo tuganze. Bivuga ngo turafise umuntu w'imbere. Amen. Umwana w'umuntu rero, wewe nanje, turafise iki gice bita imwemu. Haleluya. Imana yaturemanye gituma tuba abantu atari n'importe qui, gituma tuba abantu badasanzwe. Haleluya, haleluya. Gituma tuba abantu bagize gute? Bakomeye. Gira mugenzi wawe bakomeye. Mu bisanzwe rero umuntu ni mwemu. Haleluya. Ni mwemu. Dufise imwemu gusa iba mu kintu bita iki, mu kizu bita umubiri. Haleluya. Mu kizu bita umubiri. Nayo mpamvu iyo umuntu apfuye imwemu niyibona ijuru canke imwemu niyerera, ariko amagufa nibi bibiri vyose bicika ivyondo. Ariko umuntu wa vrai ni mwemu, kandi ubuzima bwose dufise ni mwemu. Bwira mugenzi wawe ngo ubuzima ni mwemu. Uyo mubiri wawe ntacumaze, wavyibuha wonda, uba muremure uba mugufi, ibi ni bibiri bizocika ivyondo, kandi ibi ntibikanga Imana. Ariko ibintu bikanga Imana ni mwemu. Ikeneye ikintu bita imwemu iri mu mubiri. Haleluya. Ifise inzu bita umubiri. Umuntu abuze imwemu ntaba kibaye umuntu, aba yagize gute? Aba yapfuye. Mu yandi majambo tugigwa kuba abantu nuko dufise imwemu, umuntu w'imbere, umuntu w'indani. 2 Corinthiens 4 verset 16. Abikorinto, igitabo cya kabiri cy'Abikorinto cya 4 umurongo wa 16. Nico gituma tutihebura. Ariko
ariko naho umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora umuntu wacu w'imbere yamahinduka bushasha uko bukeye. Imana idufashe. Iyo tuvuze ngo impwemu ipfuye, n'impwemu iri nzima iriho, haleluya, iriho iviva. Ni ukuvuga ngo ubuzima buri defini canke bwerekanwa n'ingene uhagaze mu mpwemu. Haleluya. Ni nayo mpamvu bavuze ngo mumenye ivy'impwemu. Umuntu mubi wabimenya utabimenya canke ukabimenya. Ugize Imana ukamenya ivy'impwemu uzokira. Ugize Imana ntubimenye biragoye gukira. Mukonona ubuzima bw'umuntu, ubuzima bw'abana, ubuzima bw'umuryango, ubuzima bwawe canke bwanje. Umugwanizi canke satani yonona yica impwemu yawe. Kuko mu mpwemu niho haba communion n'Imana, mu mpwemu niho haba conscience. Amen. Iyo impwemu ipfuye, conscience ntikora. Ubishize muri science, washaka ukabikura muri lo spirituel ukabizana muri science. Iyo umuntu ariho ntagire conscience y'ubuzima arimwo, ngo yiyumvire agaruke, gira mugenza ngo ugaruke. Iyo hatabaye igitabo kimubera lumière, iyo hatabaye ijambo rimubera umucyo, iyo hatabaye umuntu amubera umucyo, akibera muri vya bindi akabizobereramwo. Imana idufashe. Imana idufashe. Impwemu yiwe niko iba enfonce hariya epfo mu kinogo, bizogorana uwo muntu kwatora kwivyarimwo ari ubupfu. Kuko impwemu yiwe igize gute? Irapfuye. Uwo ntazigera aganza na rimwe, kuko impwemu yiwe ntaco ibasha kwiyumvira. Habayo communion, hakabayo conscience. Icya gatatu ni intuition. Uyu muntu impwemu yiwe ipfuye, nta intuition nimwe izigera imubwira ngo ewe wokora iki kintu wobaho. Oya, yaba intuition, yaba communion, yaba conscience kugira ngo ubwenge bwiwe bukore, iwe birugaye. Imana idufashe. Iwe bigize gute? Birapfunze. Impwemu yugaye n'ubuzima burugaye. Haleluya. Kandi muri Yohana 3:6 aravuga ngo umviriza ikivyawe n'umubiri, umviriza ikivyawe n'impwemu n'impwemu. Seke udatahuye iki kintu cy'impwemu yawe, ntushobora kuvuga ubwa kabiri. Ntushobora kuvuka ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Arabivuga muri Ephésiens 4 kuri verset ngira ngo 23. Haleluya. Nje gituma ifo kurinda impwemu yawe. Ugomba kuyirinda kandi ugomba kuyirondera, ugomba kuyishakisha. Gira mugenza gushakisha impwemu yawe. 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 Igihe impwemu yawe itabaye prêt, kwakira impwemu yawe bigorana. Kwakira igitangaza cy'Imana kigorana. Kuko ubufise impwemu ipfuye. Ugomba kuronka umuntu w'umuco akurangira ingene ushaka kubigenza, n'ingene ushaka kubikora, n'ingene ushaka kubirondera. Uwo muntu w'umuco atabaye, ugumirira muri ya mpwemu ipfuye. Imana idufashe. Imana idufashe. Imana idufashe. Imana idufashe gose. Ubakugira impwemu iteguye, impwemu yogeje, impwemu isukuye. Haleluya. Haleluya. Impwemu ivuyemwo vya bivama amarira vyose, vya bindi wayitamika, vya bindi wayishiramwo, vya bindi wayibwira, vya bindi wayikoreyemwo, vya bindi vyabayemwo, gushika uzoyikubura.
idufashe. Nandi ndiko navuga ibigori by'intete ariko buriya nyene ugomba kuvyumva uko mu mpwemu niho hari ubuzima. Niho hari ubuzima, ubu bw'ubuzima washaka tubayemwo, ubu buzima busanzwe utabushize mu mukizwa, bushire mu muntu wari we wese. Igihe imwemu gicuramye, igihe imwemu gihamvye, igihe imwemu gipfuye, nukuri ubuzima bw'uwo muntu buragoye gushikaho umunsi umwe. Haleluya, haleluya, azoronka ikintu kimwereka ingene imwemu yiwe yabaye nabi. Kuko tugomba kuronka imwemu ikomeye. Haleluya, imwemu ikomeye, imwemu nziza, imwemu yumva. Haleluya, imwemu yumva, imwemu yugurutse. Itugurutse ivy'Imana bizokugora. Imana idufashe. Itugurutse ivy'Imana bizokunanira. Itugurutse ivy'Imana bizokubihira. Itugurutse ivy'Imana bizokurambira. Bica bigira iki? Bica birambirana, ntibiryoshe. Nibigire gute? Ntibiryoshe. Uzokwiyumva nk'umuntu ari mu gasho. Bagomba kumbuza ibikunguvu, bambuza ibikunguvu, ibi n'ibikunguvu. Cyo gituma bamwe batangura kubikora banyegeje, abandi bagira ibindi banyegeje, abandi ibindi banyegeje, kuko imwemu yabirugaye, ntibumva akamaro ko kugendera muri uwo murongo w'Imana. Ariko imwemu imaze kuguruka, haleluya, ubuzima bw'Imana bugatembera muri iyo mwemu, ivy'Imana bica biryoha. Ubuzima buca buryoha. Imwemu ikikubwira ati wodandaza ibiyoba vyokunda, imwemu ikubwira ngo gerageza iki, imwemu ikubwira ngo gerageza iki, ariko yugaye ubona ko ubwo buzima urimwo nubwo nyene biraryosha uko nyene, kandi ukananatabwira ngo uvemwe ariko bikanka. Ugomba kwakira imwemu yugurutse mu izina rya Yesu. Imwemu yugurutse mu izina rya Yesu. Imwemu yugurutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Nico gituma gusenga guhinda ubuzima bw'umuntu buba buriko burugura imwemu buke buke gusumba abatari mu Mana. Gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana n'urufunguruzo rugenda rukura yamwe mu bashira muri kwa kuzimu, kwagenda kuyikwega, kuyizana, kuyishira hejuru. Imana idufashe. Urashaka gusoma Abanyefeso 4, Abanyefeso 4 umurongo 23. Mugahinduka abashasha mu mpwemu y'ubwenge bwanyu. Turi kumwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Umviriza rero, Imana idufashe, Imana idufashe gose. Usomye muri Proverbe 20:27, Proverbe 20:27, tugira dutangure neza. Umvirize. Imigani 20 umurongo wa 27. Haleluya. Impwemu yo mu muntu n'itara ry'uhoraho. Souligné avec stylo rouge. Niki? N'itara ry'uhoraho. Haleluya. Amen. N'itara ry'uhoraho. Souligné. Risesangura hose. Mu bwigobeko bw'umutima. Mu bwigobeko bwande bw'umutima. Turi ngaho rero. Imana rero yaturemye, ituremana imwemu, iturema ngo tuganze. Haleluya. Duca tubaho imyaka myinshi iri jambo tutarizi. Imwemu yacu duca tuyirundamwo imyanda yose, sivyo? Ibivu, ibiki, bishishwa by'ibitoke, ari byo biki, ivyimviro bibi, imwemu yacu twarayishizemwo. Ubwibohe, imwemu yacu twarayishizemwo. Iki gwanko. Amen. Haleluya. Uri kurantege? Imwemu yacu twarayishizemwo iki? Ishari, hari iki?
inzigo hari iki, ububeshi hari iki, urwanko hari iki, shiramwo ubusambanyi hari iki, ibyifuzo by'umubiri byinshi 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 byinshi. Ibiki hariyo imiduga, hariyo amazu kandi ni byiza, hariyo amaviza kandi ni byiza, hariyo abagore ni byiza, hariyo abana ni byiza. Alo, amen amen amen. Imyaka yose twamaze tutazi Imana, tudasenga, hariyo byinshi cyane byagiye vyibera muri ico gice cyitwa impwemu. Biraryamayo, birakura, birasagarara, biravyara, birakuza. Alo, mu mpwemu twarashize yiki. Amen. Ibi bisome mu Galatiya 5. Iya niyo biri. Yazo ngo ujya mpwemu yanga nivyo ngo bishasha bwo muri mwe. Nivyo vyibereye yo. Haleluya. Sinabikeye bigize gute? Birapakiye. Hari ububegito bwose no musushaka kwiba. Halo. Hari ubuhemu bwinshi cyane. Hari uburyarya bwinshi cyane. Hari ubugombe bwacu bwinshi cyane. Hari ibituryohera byinshi cyane. Hari n'ubwira ngo kizo ngo wapi je sinokizwa kubera sinoheba. Muyandi baja hari ivyifuzo vy'umubiri byinshi cyane. Ijya mpwemu yari yayiduhaye kugira tuze anzanye nawe. Haleluya. Haleluya. Abati impwemu y'umuntu ni itara. Haleluya. Muyandi majambo impwemu y'umuntu ni ifasha Imana kugira ngo ishobore kuba muri wewe hanyuma igukorere. Isanze iri ferme. Iyo ugiye kuraba ahantu ugasanga harugaye ugira iki? Usubira he? Ni kenshi mwemu w'Imana aza kukuvisita agasanga impwemu igize gute? Acagira iki? Muri Efesien haje avuga ngo impwemu mugahinduka impwemu nshasha muki mubwenge. Haleluya. 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 Ugomba kumva ko hari ibintu mu buzima bwawe utandukana navyo kugira ngo impwemu yawe ishobore guhinduka nshasha mu bwenge. Haleluya. Nuko ugomba kugira impwemu iteguritse ishobora guhindura resheke ukayizana kwizoba siguse. Haleluya. Ishobora guhinduka umwansi ukabona ko azoba umukunzi wawe. Amen. Amen. Ushaka guhinduka ko umudayimoni wose akurimo ashaka kukuvamo hanyuma kija mu mwemu w'Imana. Haleluya. Haleluya. Ushaka guhindura ibibazo mwo inyishu. Ushaka kwiyumvira uko kuntu uri none by'ukuri je ndafise ikintu kibura. Ugomba kwiyumvira ndafise ikintu kibura none ko Imana yanje ari umuvyeyi kandi ishobora vyose. Ni kuki bimeze gutya?
ugomba kwibaza icyo kibazo. Haleluya, amen, amen. Kugira ushoboye kuronka impwemu igize gute, ihindutse mu mpwemu y'ubwenge, kwiyumvira ko ibintu bishobora guhinduka, kwiyumvira ko ushobora kuronka ibitangaza n'ibimenyetso, kwiyumvira ko ushobora gushika kure hamwe n'Imana. Impwemu yawe idahindutse ntibishoboka, uri kure nk'ukwezi. Alo, alo, alo. Wosenga amasengesho menshi, wogera amaseke menshi, woja mu burago bwinshi, wovuga amajambo menshi, worara amajoro n'ayandi, wo kwisonzesha imisi 40, 80, 120, 150, utaratahura impwemu ihindutse ntibishoboka. Impwemu igize gute? Impwemu igize gute? Impwemu ihindutse. Ugomba kumenya ko impwemu, haleluya, impwemu nibwo buzima, nibwo buzima bwawe. Si impwemu yugaye ubuzima burugaye, si impwemu yugurutse ubuzima burugaye. Amen. Impwemu yugurutse mwuka w'Imana akayizamwo, umenye ngo ndabonye Imana rero. Haleluya. Cyo gituma umunsi umwe Imana ibivuga ngo nkeneye impwemu yugurutse. Haleluya. Umunsi umwe ngo nzosuka mpwemu w'Imana, pana kuri mwe, ariko nzosuka mpwemu w'Imana, nzosuka mpwemu w'Imana mu mpwemu yawe igihe nzosanga. Haleluya. Yiteguye. Icyo nicyo gihe umwana w'umuntu aba ahuye n'Imana. Renterebozo parabosika yamanga. Haleluya. Nuko impwemu iba yugurutse, mwuka w'Imana kaza akaba muri we, akaca ndahuye n'Imana rero. La lumière irashitse. Umucyo ugize gute? Umucyo uratse. Namusi wewe ngo umucyo waranyakiye abantu benshi ntibabitahura. Jewe nararonse umucyo ntibabitahura. Haleluya. Ariko umucyo ushika utanguye gutahura ko impwemu yawe yugaye. Urashobora gusenga yugaye, imyaka n'imyaka yugaye. Imana idufashe, Imana idufashe. Iri nibanga ndiko ndakumenera, ariko nurishaka urashobora kukugirira neza. Umubiri ntushobora kubona Imana, ubwenge bwawe ntushobora kubona Imana, ngo vyahishwe bashe guhindura impwemu zawe. Impwemu yawe ugomba kumenya ngo n'umurima. Amen. Impwemu yawe n'umurima. Niki n'umurima. Usubye muri Galatiya urabona ko hari ibintu uteyemwo bimera, ivyo uteyemwo byose bimera. Uteyemwo urwango rugira iki? Ruramera. Uteyemwo ishari rigira iki? Riramera. Uteyemwo inzigo iramera. Uteyemwo iki? Ubunebwe iramera. N'isi imera. Uteyemwo urukundo ruramera. Haleluya, haleluya. Mpwemu w'Imana ateyemwo kwihangana biramera. Uteyemwo imbabazi biramera kandi bigakura kandi bikazoshika kure. L'esprit n'umurima. Haleluya. Impwemu n'umurima. Kandi impwemu ugomba kwitandukanya n'umutima. Bavuze ngo umutima. Oya. Ikirukira ahantu Imana yaremye ibamwo kugira n'Imana kubamwo, tuganzanye nawe. Haleluya. Dushike kure nawe, ariko uwitegura ni wewe. Uwitegura ninde? Ni wewe. Nuyiteramo esheki izobamwo esheki, nuyiteramo kunanirwa hazobamwo kunanirwa, nuyiteramo gutsinda hazobamwo gutsinda. Haleluya. Nuyiteramo gukomeye hazoba gukomera. Amen. Nuyiteramo ngo ndakomeye kandi nta kintu na kimwe notinya, uzokomera. Cyo gituma ijambo ry'Imana rigenda rigeranya Imana n'ingona, rigeranya Imana n'iki? N'intare. Igenda ubushobozi bwayo, igenda ikwereka ingene intare ikomeye. Haleluya. Proverbe 30:30 ndarikunda cyane. Imana dufashe. Impwemu irimo kuraguza. Uzova ngaha wiruka uza kurondera abavugisha. Imana dufashe. Kuko impwemu yawe yubatse mwiki? Iryamye mwiki? Iryamye mwiki? Utakivuga neza. Iryamyemwo iki? Kuraguza. Kandi hakabaho n'abakristo nabo
nabo kandi bamwe hajyamye mwimwe muyiki yukuragura bakoresha ubuvugishwa n'Imana nkukuragura. Mbwira ivyanje wagenda hariya muntu akubwira ibyawe byose, ngwino ndakubwira ibyawe. Ni mu mwemu yawe hari iki? Hariyo kuraguza no kuragura. Imana dufashe gose. Muzobibona kenshi, muzamusanga abantu bariko barasenga, amasaha yo gusenga bamake ariko bakaragura. Imana idufashe. Imana idufashe. Umukozi w'Imana yitwa Watchman niwe yanditse igitabo kivuga ngo gutahura ibintu by'imwemu. Imana idufashe. Imana idufashe. Imana idufashe. Imana idufashe. Niwe yanditse ngo 95% y'abakristo bubatsemwe impwemu y'ukuraguza no kuragura. Nivyo biriyo, nivyo bateragiyemo, kuko ibisekuruza byacu vyararaguza. Bumva ko kubaza vyoroshe gusumba kurondera Imana yawe. Imana idufashe. Reka kwirukira kubaza. Tegura impwemu yawe. Haleluya. Tegura impwemu yawe. Mesura impwemu yawe. Kubura impwemu yawe. Ivyo wateragiyemo birandure. Haleluya. Hanyuma uteragiremo biriya vyanditse muri Galate 2:5 ngo hari ivyo ngo barabima ngo hari ubuzima bushasha bwo muri mpwemu. Gisosoma muri Galate. Ugomba kugira impwemu ihindutse. Allo bwoko bw'Imana, impwemu yawe idahindutse. Haleluya. Impwemu yawe itubatse. Impwemu yawe utayigaburiye ijambo ry'Imana. Niba umubiri uwuha ibiraya, ukawuha ubugari, ukawuha ifi zimeze neza, ukawuha amavuta kugira ngo urembe. Imana idufashe. Haleluya. Ugomba kwiyumvira ibintu bitatu guhindura impwemu yawe. Icambere no kuyigira iki, no kuyizura, no kwizuka. Haleluya. No kwigira iki? No kwizuka. Imana idufashe cyane. Abanyefeso 5 umurongo wa 14. Ephesiens 5:14. Aha rero niho hugaye, niho hari imfunguzo n'amakadena. Ndashaka kuba ntabikubwiye neza, ariko mwe mu Imana amfashe abikumvishe. Kuko maze kumenya ibi bintu byahinduye ubuzima bwanje, kandi nizeye ko nawe ubuzima buza guhinduka. Haleluya. Ubuzima bw'Imana buza guhinduka. Tugomba gukura Imana iri mu mutwe, tuyizane mu mpwemu zacu. Apana ko twugara impwemu twukugurura imitwe tukibaza ngo niho twamenya Imana. Oyaye, tugomba kugara imitwe twukugurura impwemu. Abanyefeso igice cya 5 umurongo wa 14. Nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, wewe ufise impwemu isinziriye, uzuke uve mu bapfuye. Kristo akumurikire. Haleluya. Haleluya. Ikangure. Mu bafise impwemu zipfuye, wewe vamwo. Umugenzi wa mpwemu yera vamwo. Abafise impwemu zihamvye zuka mu izina rya Yesu. Abafise impwemu zipakiyemwe ibintu bipakurure mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma upakire mu mwuka w'Imana. Uzurabe ku buzima budahinduka. Wakuba abakristo bagize gute? Bikanguye. Haleluya.
haleluya. Ndavuga ngo impwemu ni umurima, icyo uteyemwo kimera, haleluya. Buriya uko batuvuga siko biri pasteur, nabarabira hejuru, ariko ubundi twogira impwemu zihindutse, impwemu zihindutse mu mpwemu y'ubwenge, impwemu zuguruye, impwemu ziri stable, haleluya, impwemu zishikamye mu Mana. Ubundi dufise impwemu ziguma zigira gutya, dufise instabilité. Iyo instabilité hari, umuntu mu mpwemu ntabashikamye. Imana idufashe, Imana idufashe, haleluya. Iyi mpwemu ibaye stable, no mu mbano ba stable, no mu by'ukora ba stable, no mu gusenga ba stable, nta kintu na kimwe gishobora gutera ubwoba. Nicyo iyo impwemu ibaye stable, haleluya, kiremamwo Proverbe 30:30. Je ndifuza ko Imana ikuremamwo. Haleluya, haleluya. Impwemu ihindutse, bwira mugenzi wawe impwemu ihindutse, impwemu ihindutse iteragiyemo ibintu bizima, ibipfu byose bigomba kuranduka, haleluya. Ugomba gufata amasengesho, waja mu buragohe, waja mu misozi yihe, urandura ibintu byose wateragiye mu mpwemu bidakwiye kujamo, ubirandura ubita. Ndaranduye inzigo, ndaranduye ishari, ndaranduye ubwibone, ndaranduye ubwishime, ndaranduye kutumva bindimo. Ugomba kurandura ivyo, atari ivyo ugomba wiruka imisozi n'imisozi bizokugora. Haleluya, haleluya, haleluya. Si ugomba kuganza mu mbaraga z'impwemu. Nibande basenga amajoro imisi 3, abagabo bijoro bakaca kumusugira 4 bagaca baza, abazimu kumusugira 2 baca baza. Wibaza ngo biva kuki? Wasenganye akanwa gusa, wasenganye mu mutwe gusa, ariko impwemu yawe iracarimwo vya bintu vya kera, iracarimwo vya bintu vya kera. Si impwemu zoba zavuye zahindutse zikaba zishasha, haleluya, haleluya, ikaba itara, amen. Kuko uko mpwemu w'Imana araba ijya mpwemu dufise, haleluya, canke Imana uko araba impwemu yacu, amen. Ibiri mu mpwemu nivyo abona, kandi ibiri mu mpwemu nivyo biganza umubiri wose, haleluya, haleluya, amen. Ibiri mu mpwemu nivyo bari karaba, asanze vyugaye ntakorana nawe, amen, amen. Ariko asanze impwemu yuguruye, haleluya, haleluya, arango nguyu nari nkeneye, nguyu nari nkeneye, amen. Nguyu umuntu muzima. Ubundi umuntu afite impwemu idateguye, itari stable, impwemu idahindutse, biragoye nuko wumva ijwi ry'Imana. Biragoye kumva iki? Biragoye kumva ijwi ry'Imana, kuko imbere yo kumva ijwi ry'Imana ubanza kumva ijwi ry'impwemu yawe. Allo, kuko impwemu yawe ni Imana ikoresha kugira ikumvisha ijwi ryayo. None isanze impwemu idateguye, umva za kuvuga yiki? Allo, impwemu iri stable, ivyo bya muri Proverbe 30:30. Reka mpere kuri 29. Hari ibintu bitatu bigenda bishogomanga, mbere ni bine bigenda birashonyanga, haleluya. 30 rero nivyo vyibi, intambwe kuko ariyo irusha ibikoko byose, inkomezi, kandi ntivira na kimwe mu nzira. Haleluya. Wumvise kwa kuganza, si impwemu ihindutse mugahinduka bagize bashasha mu mpwemu.
haleluya. Impwemu yamaze guhinduka, amen. Impwemu yuguruye, impwemu iteguye, haleluya. Impwemu iri stable, amen. Impwemu w'Imana araje muri iyo mpwemu, haleluya. Wumvise kubaye inde intambwe, parce que haje iki? Haje intare, haje intare yo mu muryango wa Yuda, yinjiye mu mpwemu yawe. Arabazopramande kesika, l'esprit ikiba réceptif, ica yakira mwuka w'Imana, haleluya. Mwe nawe mugenda muganza, haleluya. Ubwoba bw'ibihe buca bushira. Ubwoba bw'ubuzima buragize gute? Burashize kubera itara, haleluya. Ya mpwemu yanje ibaye iki? Itara ryande, itara rya Saint Esprit. Ayabasopra, umviza, impwemu yanje iraheje kuba iki? Itara ryande ya Saint Esprit. No, impwemu yanje nica igira gute? Ikoresha mu kugira iki? Mu kumurika mu buzima bwo ngaha kwisi, muri za tenebre, haleluya. Ya mpwemu w'Imana akoresheje impwemu yanje, haleluya, aca murika muri za tenebre, muri za mpwemu z'umwijima. Hahandi hari umwijima, iwanje haba umucyo. Hahandi hari ibidashoboka, jewe haba ibishoboka. Vya bitera ubwoba vy'isi, jewe ndagira gute? Ndabiganza, kuko muri jewe nacitse intare. Serembozo pramando kosika ya mande kesetende. Ingwara ntizisubira kuntera ubwoba, abantu ntibasubira kuntera ubwoba, abantu ntibasubira kuntera ubwoba. Nta numwe ashaka kugira ubwoba, nta numwe ashaka guhindukirira, kuko muri jewe nacitse intare fois 2. Haleluya. Ugomba gutahura ibi bintu, ugomba gutahura iki? Ibi bintu, amen. Mu yandi majambo, ubwami bw'Imana bwagize gute? Ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze. Luc 17:20, 17:20, Luc 17:20. Haleluya. Hari umuntu ndiko ndabwira, amen. Hari umuntu yifuza kuganza, hari umuntu yifuza kuganza muri iyi si, hari umuntu yifuza kuganza ku buryo ubuzima bwiza ntacyo bushaka kukugira, haleluya. Ingwara ntizishobora, ubukene ntibishobora, kuko umwami w'abami, ubwami bw'Imana bwagize gute? Bwashitse muki? Bwashitse mu itara ry'Imana. Ariko ndifuza ngo impwemu yawe yuguruke. Iyi impwemu yugurutse, ubwami bw'Imana bwashitse, gukomera amashi Imana biroroha. Rerebo sopra mante kesikaya. Muyandi wanga gukoma amashi kuko impwemu yawe irugaye, haleluya. Nta kiri muri baba kidomeka, nta muriro waka, haleluya. Iyo impwemu izimye nawe urazimye, n'ubwenge burazimye, n'umunezero urazimye, n'amahoro arazimye, ibintu byose birazimye. Ariko itara rimaze kwaka, mwemu w'Imana ashitse, agaheza akadomeka, akanditara. Rabazopra mande kesete rebosika ya mande, rebosopa rabosika rabakasata ya mande. Mpemu yawe ni igikoresho cy'Imana. Uyugaye wanse gukora impemu yawe, urugaye ubuntu bw'Imana, urugaye ubwiza bw'Imana, urugaye ce sopra mando kosika rabosh rabakasata ya mande kesika. Cyo abantu benshi bafite ibintu biri pirate, bariko barononera abavugishwa n'Imana ba vrai, hakaja haza abavugishwa n'Imana ba fo. Ariko abarondeye ibi bintu, babirondeye, babicuze, babirimye, bagerageje bakikora, haleluya, bakikomeza mu buryo bw'impemu yabo, bakubaka impemu yabo. Hagaca haboneka abandi baza bakora ibisa n'ivyo, bariko barabesha ko batashoboye kumenya ibi bintu. Uno munsi abavugishwa n'Imana benshi
bafo bariko barononera abavugishwa n'Imana bavre. Nari mwaza ko abavre batariho. Alo bagize gute? Bariho bariko bononerwa nande? Kubera ibi bintu byo kugurura impwemu bisaba igiciro. Bisaba igiciro, bisaba prix. Amen. 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 Hallelujah. Gushikana impwemu yawe ije mu Imana kayidomeka ngo niki nitara agashiramo iki petrol ni cyangwa essence cyangwa amavuta niki aya bazopa ya mande agashiramo iki agashiramo amavuta cyane ubushobozi bw'Imana. Imana ibamugisha dukomere nyemuyera duhaguruke dusenga Imana. Nubu ndumva ko neza kituntu nticinjiye zokikugarukanira guca nawe utegura impwemu yawe. Haleluya. Hagarika gusengera inzu, hagarika gusengera ubwo buntu budafatika. Haleluya. 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 Tegura impwemu yawe, ugurura impwemu yawe. Travaille sur l'esprit. L'esprit niryo tara Imana ikoresha mu kukumurikira kugira ngo ube umuntu ukomeye uganzanye n'Imana. Udateguye impwemu yawe ibisigaye byose sivyo. Mwami ndagushimiye kukugira neza kwawe. Uri mwiza gusumba uko twobivuga. Ndagushimiye ko wandemye kugira ngo nganze. Ndagushimiye ko wampaye igice cy'umubiri gikomeye aricyo cyitwa impwemu. Ndagushimiye ko kuva uyu munsi ndatangura gukorera ku mpwemu yanje. Ndatangura kuyitegura. Ndatangura kuyigaburira. Ndayiha ijambo ry'Imana. Ndayihe gusenga. Ndaguye kutazira. Kugutamira. Retekeremande. Rebozo parabusika. Rinteke sikai manteke zonto kosikarabush. Rebozo parabusika yamma. Nubu yaba umuntu yateguye impwemu yiwe ndiko ndavuga ndisirwa amwemu yarabamanutse. Amwemu yarabamanutse ku muntu. Riboso pramante che si kayamande reke setere bosi kayamande reboso pramando kosi karabaka sataka yamande. Wagomba gusoka hano uri umuntu ugiye kuganza uno munsi, uri umuntu ugiye kuganza uno munsi. Reke setere bosi kayamande riboso parabosi karabaka satayamante kesi. Mwemu Imana aragukorako, mwemu Imana aragukorako niba witeguye. Reke sete yamante gezonto kosi karabush. Hallelujah. Iyo hari umuntu yiteguye kugira ngo mpwemu w'Imana ashike yatsakariro muri kino gitondo, ushaka kuba ari umunsi wawe uko impwemu yawe hinduka, uko impwemu yawe ayatsamwo akariro, ayatsamwo itara kugira ngo muganze mu gihe nk'iki uganze hamwe na mpwemu yera, mu gihe nk'iki uganze hamwe na mpwemu yera. Ashobora kuba ari wewe uri ngaha, ashobora kuba ari wewe. Wakira ubwo buntu, akira ubwo buntu, akira ubwo buntu, akira ubwo buntu, akira ubwo buntu. Ndasa protokole mumwegere hano. Rakasanta ya manderebos, rabakasata rabos,
rabakasiya manteke setendeke sikaya. Akira mu izina rya Yesu. Akira ubwo buntu bugeretse ku bundi. Reboso pramana bosikaya mande rebo. Reke setere bosikai mande. Reboso pramando kosika rabakasatakaya. Manda kasetende kesikaramande. Riboso parabosika rabakasatakaya mande. Mwemuyera ari hano. Mwemuyera ari hano. Kugira ngo umuntu yiteguye. Kugira ngo umuntu yiteguye. Kugira ngo umuntu yiteguye. Kugira ngo umuntu yiteguye. Kwakira imwemu yiteguye itagira ubwoba, imwemu iri stable, imwemu itari faible, imwemu ikomeye, irimo imbaraga z'Imana, irimo imbaraga z'Imana, irimo imbaraga z'Imana. Rendere matere bosh ramakasata yamande. Murashaka kumujyamika hasi. Le Saint-Esprit est ici. Saint-Esprit ari ngaha, 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 ari ngaha. Ku muntu uteguye kumugururira, ugururira umwami yinjire, ugururira umwami yinjire, kugira ngo ukuremwo bimwe ufise vya kera, kuramwo ibyo ufise vya kera, kuramwo ibyo ufise vya kera. Mwemu w'Imana kumurikire, akoresha iyo mpemu yawe. Regezo pramante, regezenteremande rebosikaya, rabakasata rabosikaya mante rebosh, rabakaza pramara bosikaya mande, rendeke sete remosika ramante, ribozo paramakasata ya mande, rendeke sete remosikaya. Abantu bagomba gushira ubwoba. Mwemu yera ari hano. Akira, 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 akira kubiteguye kuganza. Yaturemye ngo tuganze. Uyu ni umunsi wawe wo kuganza, ni umunsi wo kwakirwa ubushobozi, ni umunsi wo kugurura impwemu yawe. Buryo urashobora gusohoka ngaho uri umuntu adasanzwe. Urashobora kuva ngaha mwemu yera yakije akariro. Yavuze ngo ni itara, itara ribona iyo ryakije. Haleluya. Itara ribona iyo ryakije. Mwemu yera ariko araza muri wewe kugira yatse iryo tara, wewe wariteguye. Tegura iryo tara. Mwemu yera nawe araje ajyatse. Arama tenebra veho. Urashobora kuba uri mu nzu yuzuyemo abadayimoni, ariko aka kanya itara ryo kwaka. Izo tenebre zorangira. Izi tenebre zorangira kuko uza kwinjira urumuriro, uza kwinjira itara ryamaze kwaka. Akira, 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 akira rebozo pramante, reke sika rabakasi yamante, rentege zonto kosika yamande. Uti mu izina rya Yesu, impwemu yanje ndayikuyemwo, ibintu byose biyiryamyemwo. Impwemu yanje ndemeye kandi ndakiriye ko ari itara ryawe. Ngwino mpwemu yera, ngwino mpwemu yera, ngwino mpwemu yera. Atsi iryo tara, atsi iryo tara, kuko ndakeneye kuba umuco mu muryango wanje, mu kazi kanje, mu ishengero. Mu izina rya Yesu, akira, 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 akira. Ubuntu n'amahoro y'Imana, urukundo rwa Kristo byare nawe mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana, igikundiro c'Imana, no kugirirwa neza n'Imana, no kwakira impwemu yuguruye, biri umwambaro twambaye iminsi yose. Mu izina rya Yesu, amen.